kugira ngo tugire ca kindi bavuga ngo mumbabarire mu Congereza bavuga ngo one leg at school another leg in the business. Ukuguru kumwe mu mashure ukundi kuguru nako mu rudandazwa kugira ngo amashure azanye n'urudandazwa nago ruzane bihurize hagati tuze kuronka ubumenyi kwishure kuronka n'amafaranga tugira ngo bwa bumenyi buzodufashe gukoresha amafaranga na cyane kujya batubwira yuko Eden yavomerwa n'inzuzi zine kanyugu kariyo ariko kandi barazi ko ni byiza yuko urakora ikintu kugira indoto nini yo kuvuga ati iki kintu ndagikore kugira ngo ejo nzogikore mu buryo bwagutse kuko uko isabune kandi twabikora mu buryo bwa izine gusa ariko hari uburyo ushobora gukora ukagira industry rero industry nayo mushobora kuyigira udafise ahantu ukura ibikoresho bya buri munsi rero ukacora none James Chimbo cyuzokora isabune rukaba uruganda runini nzobigera ko gute ko tabigazi narimye nzobigera ko gute ko bishobora gushika ugasanga amavuta y'imise tuyaniganiye turi benshi arabuze maze rero gusoma hoho cansanga ibikenewe byova mu kibonobono birarenze urwo rugero jewe gwisabune ariko ndiyumvira urwo rugero rw'isabune ni ruto cyane ku kibonobono ni ruto cyane ku kibonobono ndabisubiremo naciye nsanga ahubwo ari nka zahabu yibereye aho twaca ko gusa tutabiza ikibonobono nubwo ufise hegitari zibiri gusa wobaho ukubaka inzu ngaho mu gisagara ibintu twakura mu kibonobono ngira kamaro birarenga 8 reka mvuge bimwe muri ivyo byiza yuko abantu dukorana kandi tukaronka n'inyungu twongera duteza imbere n'igihugu duterera mu iterambere ry'igihugu mbega umuntu azozana imitahe yiwe akavuga ati ngo mbanze kugura imitahe hari yahaye muri kibonobono oil azokunguka gute? Yes, reka ndabaramutse ndabashimire mwege mwakandi subscribe kuri Fulgence Mika mwege mukomeza gukurikirana ibiganiro bya buri munsi n'inkuru ndabashikiriza umunsi ku yundi ariko ndakwibutse gushima Imana kuba waramutse ni kubgayo kandi bibuke gukora unateza imbere abandi kugira ngo dushobore gushika kure hashoboka nkuko mubibona uyu munsi nakiriye umutumire kuko mukomeza kubinsaba nanje ndayo bashimira ni kubganyu ni kubganje ndetse ni kubw'abarundi bose ni kubwa buri umwe kugira ngo dushobore gukomeza duhanahana ibyiyumviro bitandukanye kugira ngo dushobore gushika mu iterambere rirama aho ubona ko na leta y'u Burundi ikomeza kudushishikariza nka twe gugwaruka cyane gukora kugira ngo neza na neza imbono ya leta y'uko u Burundi muri 2040 bwoba ari igihugu cifashe maze muri 2060 bugaba ari igihugu kimaze gushika mu iterambere riboneka. Uyu munsi rero nkuko mwamaze kubibona nakiriye umutumire aserukira imwe mu makoperative afasha ugwaruka kugira ngo bashobore kwiteza imbere afise umugambi ukomeye amaze kurangura araza kutubwira afise n'indi migambi myinshi ategura kugira ngo ugwaruka rw'u Burundi rushobore gukomeza kwiteza imbere. Nyakubahwa ndabakiriye kuri murakoze cyane ndabashimiye bwana Mika kunyakira kuri TV Mika TV nongere kandi ndamutse nabariko baradukurikirana nkuko mwavyumvise ariko nitwa Tuyisabe David Muso ya hanyuma nkuko babivuze nivyo ndi umwe mu bajene bariko barakora cyane kugira ngo turabe yuko twokwiteza imbere mwavyumvise afise umugambi udasanzwe kugira ngo ugwaruka n'abandi dukomeze kwiteza imbere. Mbega David nawe tugwarure mu gwaruka cyane tuguharure mamaze ku shika kwindi ntambwe y'ubuzima muri make? Nibaza ko mu mparura mu gwaruka ndacari mu gwaruka nivyo na cyane David genda kuzi hari ibindi bintu nakubonyemwo shaka ndabivuge n'ibintu by'amasabune mbe hari mu masabune muracyakora bimeze gute? Mu masabune turacakora kandi mu masabune ni naho havuye n'ikiciyumviro muja kumva ngomba kubashikiriza hano canke ivyo mwamaze kubona ndiko ndasigura no ku yandi ma TV atandukanye nka za Roy TV n'izindi. Mwamaze kubyumva asanzwe akora amasabune meza cyane aho ushobora
kuraba nimero ziri muri commentaire ya mbere pininze ngaho oye ukamwandikira canke ukamutelefona kugira ngo ashobore kukuronsa isabune nziza zigufasha gutagatisha impuzu ivyombo n'ibindi bitandukanye kugira ngo dukomeze kugira isuku mu byacu no mu bacu. David tutarandiriye dufise ikintu cyitwa ikibonobono. Jewe ndakizi ariko sinzi ko ariko baradukurikirana bose bakizi. Ikibonobono ni kimwe mu biterwa mukomeza kutubwira ko gifise akamaro. Ego cyane. Kimeze gute ku batakizi? Hari abantu tutakuriye twese hari twege twavukiye. Mushobora kukituyagira ko gatoya. Murakoze cyane. Ikibonobono ni igiti, reka mvuge ko ari igiti kiri mu bwoko bw'ibihahe, ivyo mu gifaransa bita ngo ni forbe. Rero ni igiti wanashaka abakizi si ngombwa ngo bavukiye hari iwacu gusa, oya, kuko no ngaho Bujumbura kirahari. Bujumbura kirahari kandi henshi cyane. Gusa kubera ko abantu atawari byo babitayeho, reka tuvuge yuko ikibonobono ari igiti mu bindi, ariko aho gitandukaniye cyo n'igikomera, kiravumbuka, kinyaruka gukura, kakagira ibibabi binini binini, mbere kikama n'utuntu tw'utubuto tumeze bavukiye ari iwacu nk'amakazakaza. Hanyuma hari igihe rero usanga hajya ku mababi gifise kavuge gitukura, ahandi cera, gutyo. Muri make ikibonobono ni ico. Jewe icyo nzi nico. Mbega byoba bifise ukuntu bitandukanye bivanye n'imiryango, byoba bitandukanye ukuntu? Ego novuga ko birafise uko bitandukanye, ariko byose ni bimwe. Byose ni bimwe, ubutandukane bwavyo bibaraba ku mashusho niho bitandukanye, ariko kandi hariho n'ibindi usanga vyakorewe muri za laboratoire, ugasanga vyakozwe kugira ngo bitange kumbure umwimbu runaka uba wifuzwa, ahandi hoho ni bimwe bitandukaniye gusa ku mashusho. Ndavye twege hari iwacu biriyo byinshi, ariko mu minsi maze hano muri meri ya Bujumbura maze kukibona ahantu hamwe, aho naho sahandi naho nari maze imisi ndiko ndakurikirana ivyigwa by'ishure muri campus Rohero, nigeze kwibona rimwe, ariko nandi hano ndakibona i Bujumbura. Ese burya i Bujumbura barabirima hoho canke byohaba? Bujumbura vyohaba, ariko mvuze ngo barabirima sivyo, kubera ko ikibonobono kera mu Burundi cyararimwa, ariko ubu ntabwo kirimwa. Rero nk'ubu kuvuga ko Bujumbura kirimwa sivyo, ariko kuhaba kirahaba, kuko nk'uko muvuze ko mwakibonye aho, nanje maze ukibona henshi cyane. Urumva kubera ko nka jewe nivyo ndimwo, aho nciye hose ncamura ati ca kintu nikiki. Birumvikana na cyane cyane ko ari bwo bushakashatsi uha umwanya munini kugira ngo ushobore kumenya muri byinshi mu bikigize nico gifasha. David, icyumviro cyuko wumva wogwiza ikibonobono cyaje gute? Kuko uko ndabibona twege ni iwacu tubicako bo tuvuna twigiye. Wewe icyumviro cyo kugira ngo ushobore guhimiriza abantu kwitaho ikibonobono cyaje gute? Murakoze cyane. Imbere yuko mvuga iyo n'icyumviro caje, mbaze mpere kuri wewe nyene n'undi wese ariko aratwumviriza ko guhera ubu wewe usubira kubona ikibonobono atokivuna kabisa, atokicaconona, ya kubera ko nkuko tumaze kubisigurana n'ubutumba tubisigure, ikibonobono ni ngirakamaro cyane, si ikintu cyo gufata gutyo aho kibonye ngo uce ukivuna. Hanyuma muravuze muti icimviro caje gute? Jewe nari nsanzwe nkora amasabune, hanyuma rero nkabona kugene bigenda gukora amasabune akanyungu kariyo, ariko kandi barazi ko ni byiza iyo uriko urakora ikintu kugira indoto nini yo kuvuga ati iki kintu ndagikore kugira ngo ejo nzogikore mu buryo bwagutse, kuko uko isabune kandi twabikora mu buryo bwa izine gusa, ariko hari uburyo ushobora gukora ukagira industry. Rero industry nayo ntushobora kuyigira udafise ahantu ukura ibikoresho bya buri munsi, cyane cyane nko mu masabune ari ibintu bibiri dukenera, ariko hakuru n'amavuta. Rero mu nararaba amavuta twebwe dukoresha
mu gukora amasabune n'ay'ikigazi tuyakura mu kigazi rero umuse nawe uva mu kigazi rero ukacora aba none James Cimbro cyo uzokora isabune rukaba uruganda runini nzobigera ko gute ko atabigazi narimye nzobigera ko gute ko bishobora gushika ugasanga amavuta y'imise tuyaniganiye turi benshi arabuze ya ndoto yanje nzoyishika ko gute narijya usanga benshi mu turi kumwe ari abandi ushimitaye rero niko kwibaza ntiyoya reka niyumvire hirya y'ikigazi ikindi kintu coba kihari nuko rero navyaje naciye nje kuri internet ndaraba kora narize ku ishure batwigije kwigazi kibantu bashusha ndavuga nti none aho ahakanye naho badakoresha ibigazi bakoresha iki rero kuri internet baranyeretse ibintu bitandukanye bivamo amavuta ariko ico je nakunze naje nkunda ikibonobono risa mu gifaransa canke castor mu congereza kubera ko nari nsanzwe nkora ndakibona nakuze ndakibona hanyuma rero njamvuga ati kini co mpisemo maze rero gusoma hoho cansanga ibikenewe byova mu kibonobono birarenze urwo rugero jewe rw'isabune ariko ndiyumvira urwo rugero rw'isabune ni ruto cyane ku kibonobono ni ruto cyane ku kibonobono ndabisubiremo naciye nsanga ahubwo ari nka zahabu yibereye aho twaca ko gusa tutabizi cya giti kimwenzi cya kindi nyenuzi apare yuko ugomba kuyikoresha kugira ngo bizogufashe mu ruganda rwawe rw'isabune yego hari ibindi bintu ngira kamaro twokura mu kibonobono cyane gose ibintu twokura mu kibonobono ngira kamaro birarenga 8 reka mvuge bimwe muri ivyo nk'ubu ikibonobono ikintu ca mbere nabonye ngo mu Burundi dukeneye ha ruhande y'ivyo amavuta vyo urumva ko n'imise yari sanzwe hari canke n'ibindi ariko hano mu Burundi urabona ko ibice byinshi turabarima rero abarimyi turakeneye ifumbire bivana hariho abayita intabire rero ugiye hariho n'abandi tuwita umwavu yawo gutabiza ibiterwa cyane cyane ugiye kuraba ifumbire iva mu kibonobono ukacuraba uko bayivuga cyangwa n'ibindi bihugu bayikoresha dufata nk'akarero hirya y'ejo ahanyene nariko ndabaza mu Buhinde kuko mu Buhinde niho hambere barima ikibonobono ku isi hagakurikira za Brazil na za Chine rero nariko ndabaza ndiko urana uri ko yagiye ubushakashatsi uratohoza narabasavye ko bompa umwavu ukozwe mu kibonobono bambwiye ndi barambaza ushaka guhera ku itoni zingahe je ndavuga itoni 5 aho nibaza ngo ndakomesheje bambwiye toya uyu mwavu ukenewe mu bihugu byinshi turunika mu bihugu byinshi udahera ku makontenere 200 bikunda ndabaza none nivyo ndabisenga mu telefone none nivyo murawutabiza kwere muri ico gihugu canyu namwe murawukoresha uratanga umwimbu uvuze none ivyo navyo waruzi ati none muri kora bazi ivyo utazi uko bazi ivyo utazi yari amatohoza rero uravye ico bavuga ku uwo mwavu nk'abarundi tuburonse nko mu gihe bakoma nk'aka mu mazimisi ntera ari nako naje no kubatera hano bakaza tukagwiza ikibonobono tukaronderamwo uwo mwavu gusa yego ico ni ikintu ngira kamaro ikindi kintu uravye Uburundi ntawo bideha tuko turatera imbere kabisa imiduga yo kuyunguruza duse mu Burundi ni nyinshi cyane biraboneka okay ariko uravye ari amavuta dukoresha ari ama moteri y'imiduga ari bita ngo na malibrifia hariho twako turavugana ari mu Bushinwa ryari ndazingira n'ikiganiro azovyumva kabisa avuga yuko agomba gutaha n'umugwi munini kugira ngo baze barime ikibonobono avuga nti jewe nta kindi kintu nzokoramo je ndonderamwo amalibrifia ari amavuta y'imoteri gusa y'imoteri gusa were ni n'umuhinga aharuye akaraba ku isoko amera yoronka avuye muri kiya kibonobono usanga ari menshi cyane ni menshi cyane rero bavye imiduga dufise nga mu Burundi niyo natwe bwo buca tugura ko tuko turakora niyo tujasi yo tuva wow yose irakeneye amavuta rero ayiriya ava mu kibonobono ama kandi ikibonobono n'ingayi wacu mu Burundi turabona mama benshi
bafise imishatsi ya naturel ya mishatsi isanzwe ikavukire turabona n'urunganwe ruba rukeneye ubwanwa n'ibindi iri yari amavuta y'ikibonobono niwo muti niwo novugiye ki solution imishatsi gusa neza gukura kuba miremire bamwe bafise imishatsi icikagurika ari amavuta niyo novuga ko ikibonobono nico cambere novuga ku isi kivugwa kandi kinazimvye mu mavuta agira imishatsi hanyuma reka mvuge cyanyuma kumbure ko ni vyinshi uretse ko n'amarangi ayo maverni bayakora muri basiga konzara ya ushaka kunza sangwe cyane amajya amarangi mwita ngo namarangi cyane cyane yo kunzara kubera inzara zikomere zise neza ziga zose ya nivyo kibonobono umva ku bantu b'abakobwa cyane no ku badamu ya okay rero ariko nk'ubu mu Burundi jewe ndiko mvuga ikibonobono tukirime kugira dukuremo ivyo janjane nabo nibo dukeneye ifumbire tukeneye natwe kurima tuguze umwimbo ariko nko muri Kenya no mu bindi bihugu vyinshi cyane vya Afrika gushika no mwanya bo bariko bararima ikibonobono kugira bagikuremo igitoro bagihinguremo iki gitoro gere iki igitoro imodoka zigendesha apana imodoka gusa n'indege benzine n'indege kibonobono kandi naje gushika no mwanya nkuba amavuta y'ikibonobono ndayafise nshatse nokora igitoro nibisanzwe nico gituma rero ivyo byose ni bimwe mu bintu bituma nipfuza yuko niburi umurundi wese no ku rugo hajya nk'izi nzu ngaha hakaba hateyeho niburi biti bitatu canke bine by'ikibonobono bamura bagashora tukabagurira kugira ngo kiboneke ari cinshi bivanye n'ibintu bikomeye cyane tugikeneyemo tubagiye ko n'izi buji hajya ziva mu kibonobono zambuji ducana muhira nzijya nyene nekumego hivamo ibintu byinshi abarundi iyo muri ko murabibasigurira nk'abantu mwipfuza ko babirima barabitahura byoroshe ya kubitahura barabitahura kubera n'ibintu n'aba bantu baba barize bashobora kuraba kuri ibivugwa kuri internet wanditsemwo ucubona igiciro ucubona ingene bigugwa birazimvye cyane numva rero kubitahura barabitahura ariko inamba ntizibura kubera ko urabona n'ubu tuko turakora uko ntibatuzi baba bafise amakenga ariko uvuga ati ubwo abose abandi bantu bagomba batwibe na cyane ko muri no minsi vyeze hari n'abantu benshi usanga bariko baradandaza ibikoresho bitandukanye wagura ugasanga akamaro bakubwiye ko ivyo bikoresho bimaze ntako ugasanga watanze amafaranga yo kubusa bikarangira uhombye kuko urinze uvuga ati reka ndayatange nuko icyo kintu bari bugikeneye urukeneye ko arico zikiza kukumarira gashi usanga rero atakintu nakimwe kukumariye watanze amafaranga urumva ubuhombye ariko twabimiriza abantu kugira ngo dushike mu iterambere twifuza nuko abantu bwa mbere tumaze kugira umutima wuko dushaka gutera imbere umutima w'urukundo gukunda igihugu n'abantu tukavuga ati mbega ko dukoze produit zizomaririka abantu nta ngaruka mbi zifise nta kiniki hari nico twitura inzego zibijejwe bakadufasha bakaturabira ko ivyo tugira dukore imeze neza hanyuma bikaja ku murongo uriko uratubwira akamaro k'ikibonobono nta udatahura yuko ari kanini ya cyane kandi ari n'inyungu idasanzwe ku gihugu no ku barundi muri rusangi ndetse no ku isi yose abantu bonse buhungukira mbega ko mwatubwiye ko mutaratangura kurima guhingura ivyo bintu habuze iki hari intambamye zoba zituma mudashobora gusetinga neza ngo mutangure ibikorwa nyezina inganda kugira ngo mushobore guhingura ikibonobono urakoze cyane ubwa mbere kugira ngo tugire uruganda iyi mpamvu tutaratangura ubwa mbere nuko tubanza kuronka tubirimye ni bande bazobidukurikiranira ni bande bazobidukurikiranira ico ni cingenzi gose hama kandi kugira ngo tugire inganda nuko tuba dufise umwimbo mwinshi niko tuba twakirimye henshi hashoboka rero naho kugira ngo tukirime henshi hashoboka biradufata akanya ko tubanze tukegeranya abantu kugira ngo tubanze tubibasigurire tunabigishe ingene
ingene bazobirima ubundi bwo kubera ko mu Burundi kibonobono cararimwa kandi mu mashamba biriyo biruzuye ni byinshi cyane ivyo twakoze twaramaze kubona yuko amavuta yo dukeneyemo n'ivyo bindi bisigarira tuca dukoramo ifumbire birashoboka dukoresheje uburyo bw'amaboko bibiri mu ishamba turafise amavuta ariko rero ubu ikibazo nuko abantu turiko turabibabwira ndazi ko benshi baramaze kuvyumva ariko hari abagumana amakenga abandi akamoni karabashikira nivyo kandi nk'ubu turamaze kuba batari bake kandi abo bose baje bafise amakenga ariko gushika uno munsi baramaze gutahura ahubwo bagomba no kubutahuza abandi rero nk'ubu ku bwacu twifuza yuko gushika ubu mu kw'icumi na rimwe imvura imaze kugwa tukayibona neza kuko imbuto z'ikibonobono zirazimvye cyane umva nitwoja kuzirima turabona imvura ko yakorotse neza ubu rero tuko twegeranya amatongo kandi aramaze kuboneka yatari make hanyuma abahinga bacu abo babize vy'uburimi bariteguye gose mbere hariho n'urugendo shure dutegekanya muri uku kwezi kw'icumi mu matarike ya mbere aho tuzogendera umwe mu barimye asanzwe afise hegitari 128 ziri mu kibonobono uwo muntu rero arafise ubuhinga yobwira n'abahinga bacu twashimye yuko imbere yuko batangura ku kirima bubanza bagashika aho akorera kugira ngo nabo abasigurire abasigurire baraba ubuzima bwavyo muri zo hegitari 128 tuzigendura kumburengira namwe bwo tuzobahamagara mudukundiye mwereke n'abandi ko ivyo tuko turavuga tuzoba tuhaye barafata akanya bagura amamega kwiye kuko bazobibona babone koko ataramajambo gusa ahubwo n'ibikorwa biriko birakogwa inyuma yaho rero y'urwo rugendo nibaza yuko twe tuzoba ducunganwe n'imvura gusa kuko imbuto zo zirahari nta kibazo bazosha bashirako badukorera ivyigwa bivanye n'ivyo bakuye muri urwo rugendo gushaka n'umenye basanzwe bafise tuce dutera mbega mubona bizokunda ko muronka aho mwubaka inganda mu Burundi mu gihe mwoba mwarimye canke muzorima muce mushora mushire babazungu nabo abari bo bakora bazotuze kutugurisha bya bindi byavuyemo bizimvye vyose byaramaze gutegurwa mbere reka mvuge yuko mu nama twamaze kugira twaramaze kumvikana yuko uruganda bakwifuza kubaka mu ntara ya Karusi no hagati twahisemwo abanyakarusi baravyumva yuko tugomba kubaka ihinguriro rinini cyane ndasubiyemo kubwanje nshaka ko ibihinguriro rinini cyane twabaye turiyumvira mu ntara ya Karusi arumva bizoba bisigaye ko turondera impusha nazo zitugeza kuri ivyo uburenganzira hanyuma ivyo rero twaramaze kubitegura abatari bake twebwe twumvikanye yuko vyoba vyiza ko tworima kugira ngo duhingura niyo mpamvu twace dushira imitahe ku isoko reka ndakivuge nubwo mutarakimbaza twace dushira imitahe ku isoko kugira ngo umuntu wese ashaka kungukira muri bino bintu muri uyu mugambi tumuhe amahirwe agura imitahe tumuhe amahirwe agura imitahe hanyuma dushire ko dukore kuko tushoye nivyo mu barabikeneye baguma bambaza abazungu arabo tuvugana bazi yuko mu Burundi natwe twatanguye urabona kuko bo baraza bakaca badukubita amahera nivyo tuba tubakeneye ariko tugaca tubaha imbuto zacu bakazitwara hariya baheza kuzihingura bakajagaruka kuzitugurisha ko zizimvye ku mahera menshi twe twabibahaye twari kugerageza tukabihingura tukaca tubigura natwe ngane twabikoresha ku mahera makeyi cyane tunabishoboye ntaguciriye mu n'ibintu bisanzwe gose ari na kimwe mu bintu je nshaka gushishikariza abantu kubahimiriza burya iyo umurundi mugenzi wacu yafashe umwanzuro agafata inginga akavuga ati je ngomba nkora iki ndakidandaze kuri bene wacu kuko banaka bariko baratuzimba tumushigikire kugira ngo ibintu ari karaduha tubigure kugira ngo nawe atere imbere nitwabigura aza gutanga ikori
rya kori yatanze leta natwe yaza guca igira iki hari ibindi bintu za guca yorosha kugira ngo igihugu gikomeze kugenda gitera imbere murabizi ni byinshi dukeneye gumenya abana bakenera kwiga abandi bakeneye kuvugwa dukeneye imiti dukeneye ibindi bintu bitandukanye mu bigize ubuzima bw'igihugu byo byose urumva leta ntishobora kubikora twege tureko turakora ibintu ngo rutanga amakori bishobore gutera bije imbere nubundi intambamye zo ntizibura kuko murimye uruganda rutahari nubundi murashora mbega aha hanze ndazi hari abantu benshi bipfuza gushira imitahe mu migambi itegurwa n'abatandukanye cyane cyane mu migambi y'ugwaruka umugambi wawe wofasha benshi umugambi wawe wotera byinshi mu iterambere ry'igihugu mbega nk'umuntu yipfuza gukorana namwe unatwibutsa n'izina rya koperative yanyu byogenda gute asabwa iki urakoze reka mere ko izina rya koperative izina rya koperative ni kibonobono oil cyangwa kibonobono oil bivana n'ingene ya niko koperative yitwa hanyuma nivyo asanzwe ari ngaha mu Burundi yoza aho dukorera tukavugana canke ari kure turashobora no guhereza ku telefone nibisanzwe nkuko no kuba ari hanze bica bifasha no gucungura umwanya cyane bazikoze kugira ngo tuzikoreshe tutarinze gufata ingendo nini turafise na konte ariya nk'umuntu agize amakenga turafise konte muri Copec iri hose turashobora kuyiguha ukagenda ukariha ko amahera iyo bordero ukayibika ikindi naco nk'ubu nivyo nayo namuvuge twaravyoroheje cyane nakubwiye ko twebwe kwa dusanzwe turi kivi tuko turakora isabune rero ibi byo kurondera abandi tukabaha amahirwe ni byo kuvuga ati twagura akarere kandi ntitujye twenyene ukuboko kumwe kwiyaga kutima uburyo biba byiza iyo abantu bagiye hamwe rero twaravyoroheje cyane nk'ubu umutahe kandi ifuza ko abarundi batahura ibi bintu byo kugura umutahe kubera hari igihe bataba bitahura ariko abatari bake barabitahura narabonye hariho batanguye kwigisha ugwaruka ibijanye na investissement Pasteur Dieudonné hari yarongoye wazisi ambabarire ndamuvuge yaranezereye cyane ariko arigisha ugwaruka ku investissa kandi natwe aho niho turi n'ubu twebwe umutahe ugugwa amafaranga 6,000 y'amarundi 6,000 by'amarundi ubuguze umutahe aho ni kuvuga wifitiye ubushobozi iyo ushaka kugura n'imitahe 1,000 nibisanzwe kuko ni nyungu aha twe turi muri business bavyumve simfashanye ziko turakora oya kuko ari abantu jambo ngo none ngokwereka ngo mwaka ngo abantu amahera ni rudandazwa tuko turadandaza rero udafise n'imitahe ntushobora kuvuga ngo ngurungutse kandi urunguka bivanye n'imitahe ufisemo rero uwo mutahe uwufise atari bake baramaze kubikora kandi gushika ubu nakubwiye barabona neza yuko ivyo turimwo ari ibintu buca bitanga kanoti rero uwo mutahe ushaka kugura turavugana nibaza ko inimero zihari ngaho commentaire ya mbere nababwiye murabe commentaire ya mbere mu nimero mushobora kumurongindera ko David mukavugana canke na nimero z'ikigo nizi wawe canke nizako nizi wanje nije nakira telefone duca tuvugana ama ukambira ati ndashaka kugura umutahe ndashaka kugura umutahe ndakubwira urambwira aho uri hagati mu gihugu gushika ubu turabisaba duserukira hagati mu gihugu ndakurungika ndaguhuza n'ubijejwe hariya umutahe wawe ucutanga ubona uwuhaye uri hani Bujumbura ucuza ukacutanga umutahe wawe ubona uwuhaye aho mukorera n'amajahe kugira ngo biborohere nk'abantu bari ngahe Bujumbura urakoze bibaryohera iyo bashoboye guhura n'umuntu canke bagashika kubira hakorera urakoze dukorera aha mu gisagara ca Bujumbura ni muri quartier 10 mu Ngagara uri kuraja ku isoko kwa Sione ni hagati y'isoko ya Sione na Kotebu aharabana na OK Bazaar cyo kimwe na Kangaro Hotel ivyo bibanza bibiri biramenyekana cyane ugeze hajya uravye mu kuboko kw'iburyo umanuka ucubona etage nini ya gris
rero turi muri iyo etage ya mbere ibiro 102 niho dukorera rero turifuza benshi bazoze canje ndugwaruka turashaka ko boza kungukira runo mugambi ko birakunda. Ni byiza yuko abantu dukorana kandi tukaronka n'inyungu twongera duteza imbere n'igihugu duterera mu iterambere ry'igihugu. Mbega umuntu azozana imitahe yiwe akavuga ati ngo mbanze kugura imitahe hariya aye muri Kibonobono oil azokunguka gute? Okay, ibikorwa nk'ahandi hose ni nka kurya turiko turumva ati abashaka kugura imitahe baja yo kubaka isoko ni ibikorwa nk'ahandi hose ibi babiharura mu kiringo c'umwaka babiharura mu kiringo c'umwaka nk'ubu urabona twebwe turimye ubu nibaza ko mu mezi 6 tuzoba turonse umwimbo. Ikibonobono cera mu kingana gute? Amezi 5 amezi 6 kiba ceze kandi kimaze kwera kica dusoroma hanyuma nyuma y'amezi 2 kiba ceze kandi ca kindi nyene nitwirirwa turatera ikindi uteye kimwe amezi 6 urasoroma nyuma y'andi amezi 2 kandi urasoroma yandi amezi 2 urasoroma bisaba gusa kumugikurikirana uko cimereye nk'ubu ni mu gihe cici nivyo uravye aho kiri usanga arico kimerewe neza gusumba ibindi biterwa byose rero nuko cimereye kiriho nko mu isi iryoshe nirya twifuza ko abahinga bacu bazoba bagikurikirana neza kiratanga umwimbu uteye ubwoba kuri cya kibazo mwambaza mumbabarire tegura iki mugomba Ikibonobono numva no gikundisha abantu benshi rero narabonye mu bihugu byo muri Amerika y'Epfo Philippines, Argentine, iziza Brazil cyane Haiti, Jamaica, abose n'abantu twagiye tuvugana. Ni ibihugu n'amareta yavyo yamaze gushinga inahe aremeza yuko Ikibonobono kinyaruka kuduza amikoro y'abene gihugu kubera kiranyaruka kwimbuka umwanya muto kandi cimbuka vyinshi cyane. Rero ivyo vyinshi nubwo ucutera urukonyene ngashikana ku isoko mpuzamakungu baragukubita amahera ukibaza none ibi sindabishobora mugabo naravugana n'abatari bake babishobora ya Ikibonobono nubwo ufise hegitari 2 gusa wobaho ukubaka inzu ngaho mu gisagara gatunga umuryango ya kuko ugiye kuraba wagikurikiranye neza mu hegitari imwe usomye rimwe urashobora kuronkayo itoni 4 hegitari imwe turimwe usoromye mu mezi 2 zindi 4 aho mbere wamuye ubwa mbere kija kiguma caguka kizana nandi mashugo nk'itoni canke nk'ikiro cy'Ikibonobono ku isoko mpuzamakungu gifite agaciro kangana gute? Yo aho rero kweri mumbabarire cyane kuko amasoko yoyo aratandukanye ngabo ubiravye ku isoko mpuzamakungu je hano ndavyishimiye muri kino kiganiro ucumengo ngomba guhabura abantu nakuntu no gusaba ukaza kuvyirabira. Okay, ntacyo twese turakora ubushakashatsi ariko Ikibonobono nkuko twavyumvise gifise akamaro kaniniya ugwaruka n'abandi bavyipfuza nahacu ho kuraba tugafata ingingo kugira ngo dushobore gukora ibikorwa byiza nk'ibi cyane dushigikira ibikorwa byiza nk'ibi kugira ngo dukomeze gushigikira dutera mu iterambere ry'igihugu. Tugana ku musozo David mwumvise umugambi afise n'umugambi ukomeye cyane nk'akajambo k'impanuro kagasunika rugi sinovuga ngo akanyuma kuko akanyuma kabara kanyuma nyene nk'agasunika rugi ugira ko duha impanuro kwego gwaruka nakaye kajambo tubwira. Je ico no hanura ugwaruka nkanje nuko bo kwijukira canke ibintu byo gutegura kazoza iki kintu twita investissement nivyo turaja ku mashure twese twaragiyeyo hariho numvise muvuga vya campus Rohero nanje naciye muri kaminuza y'u Burundi twinjiye muri kaminuza batubwira yuko ibintu byose ari vyacu
hanyuma twaravuga baratubwira ko imiduga yose ari iwacu myiza gashira kandi umva wize hariya wowe witwa umupoire rero azi ko ni umuntu adasanzwe umwubahwa w'ijambo ryinshi ariko urabona yuko uko babitubwira siko twabisanze ubu rero icyo je nobwira ugwaruka bose bariko baranyumva nk'iyo wabonye nk'imigambi nk'iyi narijya bo aba bari n'incabwenge ntiboca babitera akagere batabanje gushishoza neza boza kuko nta bwenge tubarusha bakatwegera wanashaka n'ubwo buryo babuzana iyo mitayi bazi bonyene bayigure ku 600 barabifise na 12 barabifise bayazane kuko nk'ubu turakeneye abize ibisata bitandukanye bonyene baze bayajere bayikurikiranire kuko n'incabwenge nta mayere tuzogira babone ukungene biriko biragenda yego bavyibo ahubwo bonyene bavyikurikiranire ko jewe ntavyo noshobora ndi umwe nibaze kuko bone n'incabwenge nubwo busuma tugomvye kubukora bazoba batubona nibaze kugira ngo kugira ngo tugire cha kindi bavuga ngo mumbabarire ni mu Congereza bavuga ngo one leg at school another leg in the business ukuguru kumwe mu mashure ukundi kuguru nako mu rudandazwa kugira ngo amashure azanye n'urudandazwa nago ruzane bihurize hagati tuze kuronka ubumenyi kwishure tuze kuronka n'amafaranga tugira ngo bwa bumenyi buzodufashe gukoresha amafaranga na cyane kujya batubwira yuko Eden yavomerwa n'inzuzi zine hajya kubaho ufise akazi kamwe si vyiza ariko ko investisa n'ubu kumva ikibonobono ugashirayo hariya ugashirayo hari ugashirayo hageze ukwezi canke mu kiringo runaka akakazanye kakazana isorosoro cigwiriye uca usanga urubanza uriko urarumara vya bindi vy'amasuresi tugira yo gutegura kubaka ingo uca usanga turiko turabisezera nk'ubu mubare ndakongereko turafise microfinance yo ku rwego rwa 4 4e kategori yo kuziganya no kuguranana inyungu iwacu ni bice 2 kwijana kuko izofasha abarimyi bacu n'abanywanyi bacu rero uje no muri iyo microfinance 4e kategori ari ukuntu mushobora kuduza imitahe ikaciba iyindi microfinance ija nko ku rwego rwa 3 canke rwa 2 ya yindi rero abari nini nk'izi zindi tubona za CCM n'izindi sivyo rero urabona nk'ubu turakeneye abaza bizi ivyo bazi babikurikirane bibe vyabo dusangire na cyane ko n'abandi bantu benshi abanyamitahe canke abagwiza tunga batandukanye iyo akoze ikintu kimwe ashiraho n'ikindi kizotuma abo bakorana boroherwa bya bintu bakora baronke n'ukundi kuntu bashobora kubisunika cyangwa babyigiza imbere bikomeze kuduga bitabasabye inguvu z'umurengera cyo bibasaba gusa ikaba ari ukujya hamwe mufise umwanya muto ntitwobagumiza hano ariko turizera ko no hanyuma nitwabahamagara muzotwitaba ariko bankundire gato hari abantu gusoma bibagora hari abantu dubwira ati muze kuja muri commentaire murabe commentaire ya mbere mushobore kuraba nimero ya David mushobore kumubaza ibibazo byose mwipfuza ku kijanye n'uyu mugambi w'ikibonobono ndetse n'ikintu kijanye n'umugambi wo gukora amasabune yoyo yaratangwe kuyakora murashobora kumurondera kuri nimero 79 44 ubusa 8 14 79 44 08 14 79 440814 nuko David ndagushimire namwe ndabashimire cyane ndabashimire mwagize neza kwitaba ubutumire bwacu mwagize neza gushika hano Imana ikomeze kuba turindira turi mu kibanza cyiza cyane tubashimire kuba badutije aho dukorera ni muri Jardina Resto Bar ni ngaha kuri Boulevard Mwezi Gisabo neza neza haruguru ya campus Mutanga ku bahazi bafise ibinyobwa bitandukanye mukenera kunywa byose na cyane cyane vya Bararudi ko ari byo abarundi benshi bikundira bafise igikoni cyiza cyane mashobora kuhashika bakabafata neza bakaborohereza muri service zitandukanye nitwa Fulgence Mika ndi kumwe na Mika TV kuri kamera
mwari kumwe na Ibrahim Kapa. Abantu mufise imanza zitandukanye murashobora kumurondera akabafasha gufata amafoto n'amasanamu kugira ngo imanza zanyu zizokwame ari urwibutso kuri mwebwe kubazobakomokako n'abandi batandukanye nk'inshuti n'imiryango. Ukeneye kwamamaza urashobora kutugana twagufasha gushikana ibintu vyawe kure, na cyane cyane ko abadukurikirana mwebwe nyene mudukurikirana mukeneye kubona ibintu byanyu biriko birashika kure. Ibiganiro byacu ababikurikirana ari umwe canke babiri nabingira kamaro. Ikiza gusa nuko uronka visibility ikintu cawe utarakizi akakimenya. Mukomeze kudushigikira, mukande subscribe, mukande like, mushire ivyumviro byanyu muri commentaire. Ariko ikindi kintu ntimwibagire gusangiza kino biganiro kugira ngo gishike kure, kigirira akamaro abantu benshi. Mwumvise ko harimo imigambi myinshi y'iterambere ituma twege ugwaruka twiga maze tugakomeza gutera mu iterambere ry'igihugu. Mwakoze, Imana ibahezagire.